ndagarutse naje no munsi ndabereyo gusa nkashaka akantu zaga karuvati mbega karuvati ya sanga ndari kubegwa na cane ngira ndabaramukije kasina banyitwanije imbere radio done karibu kwicano gusa nakantu gatungo mandi ivugire nyene ngomba kutwoyaga ko kajanye nawe nanje twese muri rusange uri mushasha ntibagire kugira subscribe tari mushasha naho urumva uragira comment ukasharinga ku bantu ze kubagenzi hanyuma ibintu bikagenda neza ego ashe ntibagire gufana nakajya gakengere kugira uzoza urabona ibintu bishasha rero munsi nakantu gato ngomba ko twoyaga ko kajanye nanje nawe ako nako nagake ako kantu nako nta kandi nakantu gato mugana akajambo gato kavuga amajambo menshi ako kantu nako naka ninde yokononera ubuzima ninde yokononera ubuzima bwawe ego sindiko navuga ibintu twe tutafitiye uruhusha kubijera aho kuvyikorera ibintu nyene usanga bibaye twebwe tutafitiye inguvu zo kubihagarika aho kubikora mugande ko navuga ku ruhande rwawe ku ruhande wo kurondera ubuzima ku ruhande rwawe wo gutera imbere ku ruhande rwawe wo kurondera ku ruhande rwawe kubera hari abantu benshi banka kurondera bivanye n'ivyumviro vyabo akibaza yuko ubuzima ari ingorane gusa kandi ubuzima ari nta buzima butari mu ingorane twese turi mu ngorane muganda bashobora kuvuga okay izi ni ingorane ndimwo no kugira ndazivemwo bigenda gute kubera ujya utoya akanya ukiyumvira buke uraronka solution uraronka inyishu ibintu vyose ngaha kwisi byatwaye umwanya abantu bose ubona bageze kure ni ibintu byabatwaye umwanya mugani charge ku kintu kimwe ku cyumviro bari bafise mwako kanya avuga ati okay je burya ndagomba kwihindurira ubuzima no kugira ndabuhindura gute hariyumvira okay nge nkori iki ngire niki hanyuma ndabe ko ndogera rero ubuzima nta numwe ashobora kubukubuza nta numwe ashobora kubuguhagaritsa oya sindiko navuga ibintu wewe udafise uruhara kuri ivyo hari ibintu usanga ino munsi wagombye kwisohokera ugasanga hari kwaragwa imvura urumva ngaho si wewe ingorane si wewe mugani bicavuga ngo tungundi munsi ntuzoshobora gusohoka ngo imvura izokumigwa oya imvura izohita hazi ibindi bihe vyiza hanyuma usohoke no mu buzima nuko wanda ariko ndagenda sinzi ko mwabonye aka video hari abakabonye ariko ndagenda itereni ikiraca aho nyene mu nzira twari ko turaca nyene amagare hanyuma umuntu ararindira urabuze ko itereni usanga ari ikintu kirekire itereni ikintu kirekire rero urarindira ugaceceka nyene ukarindira kandi ararindiriye mbona irahise none ihise byagenze gute ndaciye mbandanya urabona ko ntahagarika oya urugendo ndari ndafashe ndagumye ndarubandanya rero mu buzima nuko kuva tukivuka twese twafise ingendo turiko turacamo rero izo ngendo turiko turacamo nizara none iyo haza akantu ugasanga guciye mu nzira uzoca usubira inyuma uzorindira kugira akaveho hanyuma ubandanye uzobikora gute uzovyigenzamo gute mujya nakabazo kuri wewe wa muntu ugomba gutera imbere wa muntu uri kurarondera ubuzima hazoza akabazo uzoca ukagira ukigenzamo gute uzoca uhagarara aho uzobandanya uzorindira bijya gutera intambwe n'ikintu kigoye kandi gitwara umwanya muremure nico gituma abari ikintu wewe ukunda aho ubona ari ikintu gifise imana kuri wewe gidafise imana urumva uzogikora iminsi ibiri ucuheka gifise imana uzogikora ugumukora atanyungu uzoba uri kuraronka tuvuge nk'iyi YouTube kuva aho ndabikoreye ngira mu 2017 mpindura n'ubu ndacakora nza ndahindura uko nuko mpaka nawe ngomba ino munsi ko wofata ingingo yo gufata ikintu hanyuma ukagikora
nyamba case urahindura mugano ugumize ya ngendo kandi uzoshika yigomba gushika mu buzima. Burya ikintu ndabonye uhagaritse ntubumenye ivyari imbere usanga wihombesha. Rero vyiza ni kumubandanya kubera n'ubundi ni ikintu kiri mu buzima bwawe, ni ikintu ukunda uraguma ugikora mpaka kugeza. Bitakunze navyo nta ngorane kazima wari kuragikora kandi umwanya wawe ntwawutaye kubera cari ikintu wakunda. Ego kara kajambo nakantu gatonya mugani usanga twese katurimwo kamenga burya ubuzima. Hari abantu bidogera Imana ugasanga ngo ati je none ko umeze nuku mani biki nibiki. Oya ni widogere wewe nyene. Imana yaraguhaye kuba uhema kubugirante. Rero hasigaye nawe kurondera mu bintu byose, hasigaye wewe kurondera n'Imana ugahishira imbere. Ego video karako nibagire kwarungika mugenzi wawe abo nyarashobore kumenya, kandi nibagire kuraba video wageze ngaha mwaka kanya aragushimira wewe waravye kugeza mwaka kanya kubera si benshi bahagera. Urumva wewe turabagenzi gushika. Ego tuzosubira kubonana niyo twabonana.